Amahoro y'Imana abane namwe bakunzi ba Kodi Empire mu bimese mudukurikirana muri ahagiye atandukanye. Reka mu nkundi ndabaramutse ndabaye nikaze muri kino kiganiro ca gatondo turigenekerezo rya 18 kwezi kwa gatandatu no mwaka. Turimo turongeye kandi kuza ku mirongo y'urugamba tubabwire ko ku munsi w'ejo byiriwe ndetse bishose tunababwiye nuko hazinduye ku mirongo y'urugamba narijya tubona neza yuko ibintu byamaze kuba bishuha ku mpande zose haba kuri coalition M23 bamaze kujya karungu kuko murabizi ko ku munsi w'ejo biriwe baramijagira amabombi n'amasasu mu birindiro bya FARDC na Wazalendo. Turaje tubabwire uko ibintu byahavuye birangira, ariko amakuru yagiye gutaha amasaha y'umugoroba hagiye kumenyekana bavuga yuko ikibuga c'indege ca Minembwe coba cafashwe n'ingabo za FARDC. Ikibuga ca Aerodrome coba cyamaze kuja mu minwe y'ingabo za leta FARDC ku munsi w'ejo mu masaha y'umugoroba. Ni mu gihe Leopard ndetse mu guserukira igihugu wa Congo ndetse n'igihugu ca Portugal bari bahigiye gutana mu mitwe. Congo bikagisa nuko itsinze ko yanganije igitsindo kimwe ku kindi na Portugal, ariko mugabo bose bahanko batsinze ko Portugal n'igihugu gisanzwe gifise amateka menshi mu bijanye na football. Rero muri uyu mwanya bivugwa neza yuko aya masaha Congo areje kunganyamo na Portugal, ari no masaha FARDC na Wazalendo bari bahejeje kuba bigaranzura bongera basubiza bongera bafata mu ntoki mu buryo butaziguye Minembwe centre ndetse ni mu micungararo yaho, nkuko abenshi mwagiye murabibona canke mwagiye muravyumva mu nyamakuru bigiye bitandukanye byagiye bira breakinga zino nkutaje turabire hamwe. Eske n'ukuri M23 yari ahunze irava muri Minembwe centre yose bimeze gute? Mbega mu nkengera zaho bimeze gute? Kiba c'indege cyo bimeze gute? Cyose bimwe kirigano niyo mpamvu ndagusaba kuraba kino kiganiro kuva ku ntango kugera ngo kumpera kugira ngo ushobore kumvira byinshi tuba twamaze kubabwira canke tuba twamaze gutohoza yiva ku mirongo y'urugamba. Muri iki kiganiro nyine turaza kuyagira hamwe ibijanye n'aba basore ba Red Tabara. Haraka video kamaze iminsi mike cyane kako karatembera ku mbuga ngurukanabumenyi kerekana abasore ba Red Tabara, ariko turaza tubabwire muri wa mugambi wabo wo gutera igihugu cy'u Burundi. Turaza kubabwira ukungene imbibe zo Burundi zicunzwe nuko kano kanya zifashe. Twagerageje gukora amatoza turaraba yuko bivanye n'inguvu Red Tabara ifise no kwinjira mu Burundi yuko bishoboka. Ani makuru tukibasha gutohoza nuko hari amakuru avuga neza yuko General Godefroid Niyombare inyuma yo gugumura bamwe mu Barundi agerageje kugirika ubutegetsi bwa Nkurunziza mu mwaka wa 2015 agahungira mu gihugu cy'u Rwanda. Hari amakuru avuga neza yuko yoba yaramaze gucanamo na President Paul Kagame. Iyi ni inkuru zobatoreza neza kugira ngo dushobore kuyibazanira ari inkuru itosoye neza atakibazo na kimwe. Muri Uvira tumaze iminsi turababwira amakuru ariko arahavugwa, ariko mu nkengera za Uvira cyangwa mu misozi ya Uvira hari agakuru katameze neza kariko karavugwa ndetse gashobora gukwega ibibazo mu gihe ngo katohagurukirwa nkuko bivugwa n'abene igihugu baba muri iyo micungararo neza na neza, aho bavuga yuko mu misozi ya Uvira mu gace bitwa Mitamba hari amakuru avuga ko M23 yoba yamaze kuhinjira. Aya makuru ariko aratangwa n'abene igihugu basanzwe babangaho muri Mitamba. Turaje turabire hamwe eske n'ukuri canke hari ibindi byinshi byinyegeje inyuma tutarabasha kumenya. Turangiza kino gana turaza kubayagira kubijanye n'urupfu gumwe mu bayobozi batwigwaneho yamaze kugaragara ko yamaze gupfa. Turaje tubabwire muri rusange ko yapfuye nuko vyagenze. Kazi muri kino gana ndagusaba ko kino gana kuva ku ntango kugira mu mpera nza ndababwira twinjirane ama like menshi cyane, tunjane subscribe ko batarabikora ndetse tuninjirane ama commentaire menshi cyane. Imbere yuko ndababwira ibijanye n'ikibuga c'indege cyo mu mino cya Aerodrome bivugwa yuko coba cagiye mu maboko ya FARDC, reka tubanze tubayagire ibijanye n'umutekano canke nuko bimeze canke ibiriko biravugwa muri Minembwe centre. Tumaze imisi tubabwira muri Minembwe centre ko imeze tubabwira uburyo M23 yahavuye igomba gutega gatego FARDC kugira FARDC yinjire hubuke
bace bakora massacre vyitirirwe FARDC. Cyo tubabwira neza yuko FARDC yaciye yesitara ahantu ku misozi amasozi ka Sinayi, ariko hakaba nandi wa FARDC bamaze kumanuka muri Minembwe centre. Iyi nkuru twarabibabwiye ndetse tubabwira ati muri Minembwe centre haragacerere, biboneka neza yuko FARDC igira nk'uko itahari na M23 kigerayo kitari, kandi tubizi yuko hari abasikare ba M23 RDF bambaye umwambaro wa gisivile bakwimye imyambaro ya gisirikare kugira ngo bashobore kugera ku mugambi wabo mubisha bariko barategurira ngaha muri centre ya Minembwe. Ku mugoroba wo ku munsi w'ejo isaha imwe z'ijoro muri Minembwe centre n'inkengera zayo biriko biravugwa yuko byagiye mu maboko ya FARDC mu buryo butaziguye muri iki gihe, ndetse baravuga yuko ngo muri iki gihe barahamagarira amoko yose n'abanyagihugu bose gufashanya na FARDC kugira ngo hagaruke amahoro, umutekano n'ituze mu karere kahungabanyemo cyangwa mu burere bwose bwahungabanyemo umutekano. Aho yabanije avuga ati ndaremesha umuntu wese gushira imbere kubana mu mahoro, ibiganiro no kubahana atakuraba aho amoko canke umugwi abamwe. Ubumwe bw'abanyagihugu nibwo shingiro ry'igisata gikomeye gitekanye kandi giteza imbere igihugu. Dutegerezwa kwanka imvugo z'ugwanko, amacakubiri n'ubwoko bwose bw'urugomo, ahubwo tugateza imbere urukundo rwa mugenza wawe ugafashanya no gukorana. Ndetse aho babanje bavuga ati abene igihugu bose bahamagarirwa kwigenza neza no kwirinda ibikorwa byose vyotuma ibintu gusubira namwe muri iki gihe. Aho ibi byariko biravugwa neza yuko yari bombori ngaha muri Minembwe centre. Uru numwe mu Rwandiko rwashoboye kugaragara inyuma yo gutangazwa yuko Minembwe centre no mu bicungararo yaho yamaze kuba ijamwo abasirikare ba FARDC. Aho mbere bavuga yuko ahanyene muri Minembwe centre ari umusirikare mukuru w'ingisha mazatwirwaneho yishwe ari kumwe n'abayamuherekeje mu mutego wa FARDC na wazalendo mu micungararo y'uburaruko bushira ubuseruko bwa Minembwe centre. Ayo niyo makuru karava hariya mu Minembwe, ariko aravuga canke yemeza neza yuko Minembwe centre no micungararo yaho FARDC yoba yamaze kwinjira mu buryo butaziguye. Tuvuze mu buryo butaziguye muwe mumva yuko yamaze kwinjira mu buryo bugaragara canke mu buryo buboneka mu gihe bari bibereheje mu misozi ya Sinayi. Muri Minembwe bivuga yuko ingabo za FARDC zashoboye no kwigarurira ibice bigiye bitandukanye bitari bike ngaha muri Minembwe centre, ariko sinje kuvyemeza, sinje no kubikana. Twaje tubirabira hamwe eske ukuri kuri bimeze gute. Muri Minembwe ingabo za FARDC zigaruriye ibisagara vya Irundu, Kitavi ndetse na Madegu biri mu micungararo y'ico kibanza, bituma RDF n'ingabo z'abafaransa z'abacanshuro zisubira inyuma ku kibuga c'indege. Amakuru ava ku kibuga c'indege avuga ko imirwano iriko irabandanya ku kibuga c'indege ca Minembwe centre, aho ibintu bibandanya kuba biteye ubwo gisere cya Kongo. FARDC kibandanya gutera igitutu gigaba n'ibitero bitari bike muri ako karere karimo inyeshamba z'u Rwanda. Rese nzi ko mutahuye kano kantu, aho bivugwa neza yuko inyuma yo gukubitwa muri ibi bice bya Irundu, Kitavi na Madegu, abasikare ba M23 n'abasikare b'abacanshuro b'abafaransa bahise bahungira kuri iki kibuga c'indege, ariko biza kurangira FARDC wazalendo babasanzeyo barabarasa kuri ubwo kubwego rudasanzwe. Aya niyo makuru ariko aravugwa agiye atandukanye, ariko aya makuru sinje kuyemeza kandi sinje no kuyakana. Hari amakuru menshi usanga agenda aravugwa agiye atandukanye, mbese n'ibinyamakuru bikomakomeye bika breaking inkuru, ariko ugiye kuraba kuri kwayo ugasanga ni ntako canke ntigufadika. Turaza kubatohoreza eske Minembwe centre FARDC yoba yamaze gukurukirayo yose, ko tuzi muri Minembwe centre FARDC yari yarungitse mu asikare bakina b'abazalendo. Turaza kubimenya hama tubuze tubibabwire mu buryo buramvuye. Eske kuyi aerodrome canke ikibuga c'indege gito cha Minembwe kiri mu Minembwe centre, ariko nyambi ya kino kibuga c'indege cha Minembwe centre cyafashwe na Minembwe izoba yamaze kwinjirwamo n'abasirikare ba FARDC, kuko ni kibuga kiri mu Minembwe centre nk'uko mwagiye muravyumva hagiye hatandukanye. Rero turacarindiriye tumenye ukuri kwavyo
nidusanga ikibuga c'indege ca Minembwe cyafashwe murumva neza yuko inyeshamba z'u Rwanda ntanguvu ziba zigifise murabizi neza yuko igihugu cy'u Rwanda kigomba kugemura zino nyeshamba zakoresha ikibuga c'indege babazanye ibifungurwa amaminisio no gutwara inkomere ndetse n'imirambo y'abasize ubuzima ku mirongo y'urugamba. Ibi rero tubaza gukomeza tubatoreze ariko duhige ukuri kwa nyawo. Abantu benshi baracari mu rujijo natwe turaronka inkuru uyu mwanya uyundi mwanya ugasanga ufise inkuru unwe yabasufise inkuru ugacucanganyuka ukabura inkuru uri butangarize cyangwa uri bubwire abadukurikirana. Ariko reka turindire ivya Minembwe centre no ku kibuga c'indege nibisobanuka turaza kuza dufate akanya kari sacre kugira ngo dushobore kubibabwira. Ubunegira umuntu aza kumbwira ati ko di bimeze gute wagenze gute ndibaza ndavyikuye ariko ndazi neza yuko ukuri kuza kumenyekana ni kuba ukuri kuzuye tubaza kuza tu breaking tubabwire ati bimeze uko twageze gukora amatohoza yose dusanga ibintu bimeze uko ariko ni dusanga ibi bintu bitigeze bibaho tubaza kugaruka tubabwire ati burya rero babantu canke ya source yacu uno musi yaduhenze tuci dukosora ikosa tubabwira yuko kugeza ubu umurongo wa nyuma wo kwivuna umwasi w'igisirikare cy'u Rwanda FARDC na Wazalendo iri ngaho ku kibuga c'indege ca Minembwe. Igisirikare cy'u Rwanda nabo bafatikanije bagerageje gusubira gufata ico kibuga c'indege ariko ntivyabahiriye. Abasirikare ba FARDC bafatikanije na Wazalendo n'abarundi bari mu bibanza bitandukanye bya centre Minembwe. Yes muravyumva ko baciye bashiga inguvu hamwe basubiza inyuma umwasi basubiza inyuma M23 mu gihe FARDC na Wazalendo ngabo zundi bafata ikigo c'indege ca Minembwe ngo bagirageje M23 ngo yagerageje kuza kugaba ibindi bitero. M23 yagerageje kuza kuraba yuko yo kwirukana yagerageje kuraba yuko yo hakura FARDC n'ingabo za Wazalendo n'abarundi ariko ngo ntivyabakundiye kubera ko ingabo za FARDC zari mu bice bigiye bitandukanye vyagiye gutuma inyeshamba z'u Rwanda zisubizwa inyuma atakibazo na kimwe. Aya namwe makuru ava ku mirongo y'urugamba ndetse turiko turakomeza kubatohoriza. Ariko rero twivira mu Minembwe tuja mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Haraka video kamaze imisi ko araturendinga cyangwa sirikira hagiye hatandukanye kabasikare ba Red Tabara bariko baravyina baryohewe kandi kabanje barasikare ba Red Tabara baje baririmba ngo amahoro ngo agagwana muzinga. Iyi ndirimbo ndazi ko muyizi muri Red Tabara batari bake mwagiye murayumva kwishongora kwa Red Tabara ivuga yuko igirize mu Burundi ndetse inagarukana amahoro n'umutekano ndetse inagarura abarundi bahunze ariko amahoro n'umutekano Red Tabara igomba kugarura mu Burundi twarayahize twarayabuze. Ariko rero reka mu nkundire tuyagire hamwe ibijanye na Red Tabara no kwinjira mu gihugu cy'u Burundi. Kwinjira mu gihugu cy'u Burundi mbega Red Tabara birashoboka canke ntibishoboka? Nagenda babwire neza yuko Red Tabara yoba ari umugwi ukomeye ushoboye kwinjira mu gihugu cy'u Burundi niba hageze aya masaha batarinjira mu gihugu cy'u Burundi. Cyo ni cambere. Red Tabara biravugwa neza yuko atanguvu igifise kubera ko sponsor wabo canke Godefroid umwishikira kwa President Paul Kagame biravugwa yuko yoba yarashamiranye canke yarashwanye na sebuja Paul Kagame. Ana namakuru yibanga tukirindira turacabarindira kugira ngo tsoye kuronka ukuri kwayo. Ariko Red Tabara kuvogera imbibe z'igihugu cy'u Burundi zirinzwe n'abasore biteguye guhotora utwo tugabo twigiza karakajahe utugabo twigize utwihevyi ndavuga aba Red Tabara ndetse n'abanyarwanda abo ngaho hakurya bavuga ko u Burundi bwatsinzwe muri Kongo ariko harabuze numwe yotera ibuye mu gihugu cy'u Burundi hama ngo duheze turabe ico kurikira mu nyuma. Ni igihugu cy'u Rwanda kibandanye kivuga yuko Burundi bwatsindiwe muri Kongo ariko tukavuga ati none kubera ikinyamba u Rwanda rwarabonye ko bwatsindiwe Burundi muri Kongo kubera iki batagereza gutera nibuye mu Burundi hama ivyabo biboneke. Twabwira neza yuko u Burundi buheruka gutanga icigwa muri 2015 muravyibuka ko babahaye icigwa burya busore bwagereje kugumuka bamwe baciye bahunga abandi baronka amaviza ariko ndazi yuko abajene bari babisutswemo ko barose icigwa civyo bari bashatse canke civyari ko biravugwa
ku mirongo y'urugamba. Rero iyo niyo twabatangariza ngaha ku mirongo y'urugamba, ndetse tunababwira neza yuko amakuru akiri menshi dukomeza kuyabatohoreza atakibazo na kimwe. Rero ayandi makuru tubabwira nuko muri Uvira kabisa hariko haravugwa amakuru agiye atandukanye. Uvira hariko haravugwa amakuru agiye atandukanye yuko M23 yoba yinjiye mu misozi cyangwa mu bicungararo ya Uvira. Ariko imbere yuko twinjira hariho kanabateguriye ntagomba kugenda ntababwiye kujanye no muri Minembwe. FARDC twabwira yuko iriko iratera imbere hafi y'ubuce nka bwose bwo Minembwe kugira ngo ishobore kubusiga mu mino. FARDC zirabandanya kongera ubushobozi bwazo mu misozi miremire ya Sud Kivu. Igisikare kivuga ko casubije mu maboko yaco ibibanza vyinshi vy'ingenzi harimo zimene babwira za Kitavi, Irundu ndetse na Madegu. Inyuma y'ibitero vyatanguye kuva ku mugoroba wa kabiri, nkuko ubuyobozi bw'igikorwa ca Skora kabiri bubivuga. Iyo ntambwe yegereza cyane ingabo za leta Iminembwe centre, naho ibikorwa bigamije gusubiza ubutegetsi bwa leta no gukingira abanyagihugu bibandanye. Igisikare kivuga kandi ko kiriko kiragaba igitero cyo gusubira kwigarurira ikibuga c'indege ca Minembwe, ikibanza gihambaye muri ako karere. Ivyo vyerekana ko FARDC ziko zirashira umukazo mwinshi mu migwi yitwaje ibigwanisho muri kano karere. Kubijanye n'imigwaniro ya M23 kuva saa 5 z'ijoro zo kuri wa kabiri genekezo rya 16 ruheshi, biravuga ko u Rwanda rwashize mu kirere drone 4 zo mu bwoko bwa TB2 zikaba zariko ziratera ibisasu ku mihana irimo abanyagihugu ndetse no ku birindiro vya FARDC. Ibi naragiye ndebabwira u Rwanda twabwira yuko izo drone 4 rwazirungitse muri ivyo bice birimo abene igihugu ndetse n'abasirikare ba FARDC mu birindiro, ndetse wabwira yuko zikaba zariko ziratera ibisasu mu mihana irimo abanyagihugu mu misozi miremire y'intara ya Fizi harimo Minembwe n'inkengero zayo. Ayo mabombe yabandanije ijoro ryose ryo gushika kuri uwa gatatu genekezo rya 17 ruheshi ku Mutaga. Hari ababona ko ivyo bitandukanye n'ibiri mu masezerano ya Washington kuba kuko bavuga ko vyerekana ko u Rwanda rutubahiriza isezerano ryo gukura ingabo zago ku butaka bwa Kongo no guhagarika gushigikira M23 hamwe n'iyindi migwi yitwaje irwanisho. Hari abasesanguzi bavuga ko niba kuva kuwa kabiri saa 3 z'ijoro gushika kuwa gatatu isaha 4 z'agatondo Kigali yarashoboye gukoresha drone ata nkomye ku butaka bwa Kongo, ndetse bakavuga yuko hakwiye kwibaza ico leta ya Kongo ibuze kugira ngo ifate ingingo zibereye zo guhangana nico kibazo. Niyo makuru novuga yuko nari insingera muganda avuga ati sinorengana nta yabasomeye. Ariko reka twinjire muri Uvira. Muri Uvira hari amakuru havugwa, ariko ndavuga ngo misozi ihanamiye Uvira cyangwa mu micungararo ya Uvira. Haravugwa yuko aha muri Uvira yuko hari abasirikare benshi b'u Rwanda binjiye mu gisagara ca Mitamba mu misozi ya Uvira mu mugwi canke mu karere ka Bijombo. Abanyagihugu muri ako karere baragabisha leta ya Kongo ibasaba kugira ico bakoze mu maguru masha kugira ngo izi nyeshamba z'u Rwanda ntizishobore kwirara mu bene igihugu ndetse zinabice. Niyo makuru novuga yuko nabateguye mu kano gatondo nagomba kubasangiza. Ndibaza ko twabanye neza, twayaze vyinshi kandi abakebanure. Nshimye cyane mwese tubanye mu kiganiro, nizire ko twuhurira muri commentaire tuyagira bitari bike, twongera tuza guhurira mu bindi biganiro byacu vy'uno munsi. Murabizi yuko tukuma twaribura ngo tubatohoreze ndetse tugiye kwiza ibiganiro vy'ibiriraho atakibazo. Nakimwe kandi kiganiro tunga mu bindi biganiro byacu. Bye bye. Ubuvuzi kama Good Life ikorana na Agevo mu Burundi irabahaye ikaze mwivuza indwara zitandukanye kandi zibabaje, harimo amibe, estoma, umugongo, prostate, amaso, ishano, diabete n'ibindi byinshi.
dusange centre ville boulevard de Lipona numero 5 urenganye gato ikiraro mu Kanyosha kujya gatanu hampande y'isoko no mu Gatumba ku ipoto ya 34 canke mutwakure kuri 67 95 46 56 canke 62 98 83 41. Hamwe na Good Life twitwararika amagara yanyu nka yacu. Woba wifuza kuja gukorera hanze y'igihugu na cane cane Dubai? Hariho benshi tumaze kwifashamo. Akabijya kacu tubafasha kuronka visa byoroshe no kubaronkera ubuzi tubaronkera no gukurikira: ubwubatsi construction, ubushoferi driving, gushikana ibintu ku mukiriya delivering, gukora mu bubiko bunini bw'amasosiyete warehouse, gucungera ingo amasosiyete n'ibindi abo twita aba security. Hejuru y'ibyo tubafasha kuronka visa byihuse kandi ku kabeyi katavuna. Dusange muri mairie de la ville bureau numero 6 canke mutwakure kuri plus 971 50 88 13 005 canke plus 257 79 90 29 73. Kuronka akazi hanze y'igihugu biroroshe cane, hasigaye amahitamo yawe.